Isaha zitandatu n'iminota 30 niho twashika ku biro vya komine Bwiza. Intonde z'abiyandikisha zitari nke zikaba zari zamaze kumanikwa, ariko igihe twahashika akaba ata muntu n'umwe yarahari yaje kuraba ko yanditswe. Kuri izo ntonde wasanga handitse izina ry'umuntu, inomero ya karangamuntu canke ikindi cose yakoresheje mu kwiyandikisha, itariki naho yavukiye, igitsina ciwe, ahaba, abavyeyi biwe hamwe n'akazi akora. Abajejwe gukurikirana ivyo bikorwa twasanze kuri iyo komine batumenyesheje ko iyo uwiyandikishije asanze bamwanditse nabi baca bamuha urupapuro yuzuza rwo gukosora bita fiche de correction mu rurimi rw'igifaransa. Iyo usanze utariko naho kandi wariyandikishije bakaguha igipapuro kindi wuzuza bita fiche pour l'omission, bakaguha n'agapapuro gafasha umuntu kuzotora ariko bita récépissé. Mugihe naho usanze kuri izo ntonde umuntu wamenye yiyandikishije atarakwiza imyaka, bagutuma kuzana ikivyemeza arico gipapuro c'amavuka ciwe, hama ukuzuza urupapuro rwo kurega rwitwa fiche de recours contre l'inscription. Mugihe naho nyene kuregwa abonye ko yarenganijwe arabimenyesha, basanze ari vyo bakamuha urupapuro yuzuza rwitwa fiche d'opposition au recours contre l'inscription. Ahandi twaciye akaba ari kw'ishure rya kaminuza riraho nyene mu Bwiza, Université Paix et Réconciliation y'umuhuza w'abarundi. Uwo twahasanze akaba yatumenyesheje ko mu masaha yo mu gatondo hari umuvuduko w'abantu baje kuraba, ariko ko bagiye baragabanuka uko amasaha yegera imbere. Muri komine Nyakabiga naho kw'ishure ry'imyuga CFPP ahari hamanitse izo ntonde akaba atabantu naho nyene twahasanze. Twamenyesha rero ko uyu munsi wari umunsi wa mbere wo kumanika intonde z'abiyandikishije kugira ngo bazotore mu matora yimirije.